Kwigenekerezo rya 16 ndamukiza uyu mwaka umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba arongoye n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yarafashe urugendo rwamushikanye mu bihugu vya Congo Brazzaville, Turkiya na Burkina Faso. Mu gatondo ka kare ko kwigenekerezo rya 16 ndamukiza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yashika ku kibuga c'indege citiriwe umwami Maya Maya ci Brazzaville, akaba yakiriwe n'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Anatole Coline Makoso. Abandi bamwakiranye ugweze n'abarundi basanzwe baba muri ico gihugu ca Congo. Yaciye yerekeza kuri Stade la Concorde de Kintele ahabereye ibirori. Ivyo birori vyitabwe n'indongozi nkuru z'ibihugu bitandukanye n'abaserukiye amashirahamwe mpuzamakungu bari bahageze. Akaba hari abakuru b'ibihugu 11 bahabwa icubahiro kibabereye. Nous accueillons son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, président en exercice de l'Union africaine. Umukuru w'igihugu ca Congo Denis Sassou Nguesso amaze kuhagera, akanyamuneza kari kenshi ntangere ku benegihugu bari bavyitavye muri ico kibanza. Yaciye afata akanya arabaramutsa.
abagize sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro baciye bafata ijambo baramenyesha uko amatora yagenze. Umukuru w'igihugu Denis Sassou Nguesso akaba yaronse ibice 94 birenga kw'ijana, akaba yaciye ashikiriza indahiro yiwe. Je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la norme républicaine de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confié, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance nationale. Akaba yarahiye ko azokubahiriza amategeko, kuzokingira igihugu n'inyungu zaco no kugiteza imbere. De cette précieuse confiance. Abakuru b'ibihugu baciye begera baramukeza, uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, akaba ari n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika.
kuri iryo genekerezo nyene rya 16 ndamukiza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye afata urugendo rwamushikanye mu gihugu ca Turikiya, aho akaba yashitse igihe c'isaha 6 zibura iminota 15 amasaha y'Igitega ku kibuga c'indege mpuzamakungu ci Antalya muri ico gihugu ca Turikiya. Umukuru w'igihugu yakiriwe na bamwe mu bategetsi b'ico gihugu bari kumwe n'abaserukira Uburundi. Hagati mu gisagara ahabereye ihwaniro rigira gatanu ry'Antalya ryerekeye ubuhinga bwo gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze isi kuva ku igenekerezo rya 17 gushika ku rya 19 ndamukiza umwaka wa 2026. Icivugo c'iryo hwaniro kivuga giti kwerekana kazoza k'ibihugu gutorera inyishu ingorane zishobora kwiyadukiza. Ku munsi wa mbere w'iryo hwaniro ry'Antalya hari hategekanijwe ikiyago c'indongozi z'ibihugu. Iruhande y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, abandi bakuru b'ibihugu n'amareta batanze ivyiyumviro muri ico kiyago bari Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icegera c'umukuru w'igihugu ca Turikiya, icegera c'umukuru w'igihugu ca El Salvador, umushikiranganji wa mbere wa Repubulika ya Serbia hamwe n'umunganirizi w'umukuru w'igihugu ca Azerbaijan, akaba ari n'umukuru w'igisata kijeje imigenderanire ya Azerbaijan n'ayandi makungu. Ikiyago cabo cari gishingiye ku ruhara rw'imiryango y'ibihugu biba mu karere kamwe mu guhindura isi y'iki gihe. Muri ico kiyago umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Evariste Ndayishimiye yarashimiye umukuru w'igihugu ca Turikiya ku kuntu iryo hwaniro rigira gatanu ry'Antalya ryerekeye ubuhinga bwo gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze isi ryatunganijwe. Umukuru w'igihugu ati iri hwaniro rije hageze muri iki gihe bigaragara ko ibihugu bitariko birahuza ku bintu bitari bike. Ati ibihugu vyari bikwiye kwiyubaka bigakomeza imigenderanire, kujya mu muryango urugo rudashobora gukomera umugabo n'umugore badakoreye hamwe ngo bashire hamwe ivyiyumviro gutyo bagwanirize hamwe ivyo batandukanya. Ubw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ati intwaro nziza ibereye ntiyokunda ku isi mu gihe ibihugu bihereranye bitunze ubucuti. Ibihugu bitegerezwa kwirinda ivyotuma bisambuka na rijya bifise inyungu nyinshi rusange. Inyuma y'ivyo biyago umukuru w'igihugu ca Turikiya Erdogan yaruguruye icese iryo hwaniro rigira gatanu ry'Antalya ryerekeye ubuhinga bwo gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze isi. Muri urwo rugendo yarimwo i Antalya mu gihugu ca Turikiya, umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Evariste Ndayishimiye yarabonanye n'umukuru w'igihugu ca Turikiya Recep Tayyip Erdogan. Mu vyo baganiriye harimwo gutsimbataza imigenderanire hagati y'u Burundi na Turikiya, gukomeza urudandazwa hagati y'ibi bihugu vyompi, gutsimbataza indero biciye mu mugambi w'abanyaturikiya bise Maarif, mu kwakira abanyeshure b'abarundi biga mu makaminuza yo muri Turikiya, gushigikira Uburundi mu kugarukana amahoro mu bihugu biyakeneye muri Afrika, hamwe no gushigikirana mu mashirahamwe mpuzamakungu. Nasıl? Tamam. Aldın. I'm happy to see you. I'm really happy to see you. Thank you. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye kandi umubonano urongoye ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR hamwe n'urongoye ishirahamwe rikomeye cyane rikorera mu gisata c'ubutare hamwe n'amasoko ntanganguvu muri Turikiya.
munsi ugira gatatu ari wo wa nyuma w'ihwaniro rigira gatanu ry'Antari ryerekeye ubuhinga bwo gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze isi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Evariste Ndayishimiye yarahaye umubonano abategetsi batandukanye harimo umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere ka Afrika hamwe n'abanyamitahe bakomeye muri Turikiya. Abo bategetsi bose baganiriye ibijanye no gucukura ubutare, gukorera mu bisata by'uburimyi, amasoko ntanganguvu hamwe no gutwara abantu n'ibintu. Avuye mu gihugu cya Turikiya, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ari n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yaciye agendera igihugu cya Burkina Faso ari kw'igenekerezo rya 20 Ndamukiza uyu mwaka. Akaba yashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'i Ouagadougou igihe c'isaha 4 z'agatondo amasaha y'Igitega. Aho ku kibuga c'indege c'i Ouagadougou akaba yakiriwe na mugenzi we Ibrahim Traoré, umukuru w'igihugu akaba ari n'umukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ka Sahel. Eka n'abandi bategetsi bafite amabanga atandukanye muri ico gihugu hamwe n'abarundi baba muri ico gihugu bakaba bari baje kumusanganira. Ari kumwe na mugenzi we Ibrahim Traoré akaba yaciye ajanwa aho bakirira abashitsi b'icubahiro aho nyene ku kibuga c'indege mbere yuko ashikanwa mu buraro aho yaruhukiye umwanya muto mu gisagara c'u Ouagadougou. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ari n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yarabonanye na mugenzi we Ibrahim Traoré, umukuru w'igihugu cya Burkina Faso akaba arongoye ishirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ka Sahel. Umubonano ukaba wabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu wa Burkina Faso c'Ikuruba i Ouagadougou. Mu kiganiro yatanze umukuru w'igihugu inyuma y'uwo mubonano yarashimye ukuntu yakiranye iteka nabo bari bagendanye n'umukuru w'igihugu Ibrahim Traoré. Akaba yaramukeje ku butwari yerekanye mu guhagararira ineza y'abenegihugu b'ico gihugu no gutsimbataza amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Evariste Ndayishimiye akaba yarakeje kandi n'abenegihugu b'ico gihugu ku mutima wo gukunda igihugu no gushigikira indongozi zabo ubaranga. Yamenyesheje ko intumbero y'urwo rugendo muri ico gihugu ari ukugira baganire mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo biri hagati y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'ibihugu byo mu karere ka Sahel na rirya ivyo bihugu vyahagaritswe muri iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Ubwo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ati ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryategerezwa kuba ikiraro gihuza abenegihugu ba Burkina Faso n'ibindi bihugu vya Afrika yose. Akaba aranegerejwe n'ibiyago bagiranye na mugenzi
mutegetsi we Ibrahim Traoré akaba yaramwemereye kuzogira ico akoze kugira ngo batorere umuti ibibazo biri hagati y'iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'ibihugu vyo mu karere ka Sahel. Je félicite aussi le peuple burkinabé de son amour patriotique, de son soutien derrière son président. Muri urwo rugendo yagize muri Burkina Faso ari kumwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'ico gihugu nabo bari bagendanye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba ari n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yaragendeye ihinguriro rihingura ifu y'ubuyi ryashinzwe n'umurundikazi Iteka Inge akaba aba muri ico gihugu araheze imyaka 26. Iryo hinguriro rihingura ifu y'ubuyi bw'abakuze n'ubw'abana gushika ku myaka 2. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaragenduye iryo hinguriro aho yagenda arasigurirwa ukuntu rikora. Iryo hinguriro rikaba rihingura amatoni 12 y'ubuyi bw'abakuze n'amatoni 4 y'ubuyi bw'abana ku munsi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramukeje kuri uwo mugambi ariko arangurira muri ico gihugu ca Burkina Faso kuko abarimyi baronka aho bashorera umwimbu bakaronka n'amafaranga yo kwikenura. Uwo mugambi ugafasha kandi no mu kugwanya igihugu. Evariste Ndayishimiye yaragendeye kandi ikigo kijeje ivy'inyubako rusangi ciswe Agence Faso Mebo. Ico kigo kikaba kijejwe gushira mu ngiro umugambi wa leta wo kwiyubakira inyubakwa rusangi hakoreshejwe ubwoko butandukanye bw'amapave ahingurwa n'ico kigo. Uwo mugambi ukaba urangurwa biciye mu kwitanga kw'abenegihugu. Umukuru w'igihugu akaba yarashimishijwe n'uwo mugambi ati ni ikimenyetso c'uko abenegihugu bashize hamwe mu kwiyubakira igihugu cabo. Yarishikiye kandi kuraba ukuntu ayo mapave akoreshwa mu kubaka amabarabara rusange. Uwo mugambi ukaba uri kurangurwa mu bisagara bitandukanye vy'ico gihugu ca Burkina Faso. Nyuma y'izo ngendo zose yagize mu bihugu vya Congo, Turikiya na Burkina Faso, umukuru w'igihugu yaciye aganuka kugenera ndamukiza. Aho ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'i Bujumbura, icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Sebastien Ntawongendera akaba yarashikirije ivyavuye muri izo ngendo zose. Nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ubwa mbere yatanguye kugendera igihugu ca Republika ya Kongo akaba yarajanywe no gushigikira nyene cubahiro Denis Sassou Nguesso mu gihe yariko ararahira kugira ngo ayobore Republika ya Kongo ku ntwaro ya Republika igira gatanu nk'uko hariya baziharuye. Afata indege imushikana mu gihugu ca Turkiya aho yaragiye gukurikirana ibikorwa by'inama ihuza abakuru b'ibihugu n'amareta be n'abandi banyacubahiro kugira ngo bigire hamwe ibibazo bijanye n'imigenderanire hamwe no gufashanya, ariko kandi barabire hamwe intambamyi zibangamiye isi n'abayibako kugira ngo bigire hamwe umuti bozitorera. Hambavu rero y'ico gikorwa nyamukuru cari camujanye nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yahavuye atangura imibonano n'abandi bakuru b'ibihugu n'amareta. Yarashoboye rero kwakirwa na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ca Turkiya Recep Tayyip Erdogan, akaba baraganiriye ibitari bike cyane cyane kubijanye n'imigenderanire mu by'ubutunzi hagati y'ibihugu vyacu uko ari bibiri. Nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yarabonanye kandi n'umuhanuzi adasanzwe w'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umushinga ntahe Masad Boulos,
bakaba baraganiriye ibitari bike ku bijyanye cyane cyane n'imigambi igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika gisanzwe kirangurira canke cifuza kurangurira ngaha mu Burundi, ari nko mu migambi yo gukwiragiza amazi, umuyaga nkuba, na cyane cyane umugambi wo gucukura ubutare bwa nikel uri hariya imusongati. Nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye nawe ntiyatanzwe kumukeza, akeza ubwigoro budasanzwe leta zunze ubumwe za Amerika zibandanya zikora mu kugarukana amahoro irya nino, na cyane cyane nko mu bihugu bya Somalia, muri Sudani, ariko ahanini mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho biciye mu masezerano yo guhagarika intambara yo muri Washington, ico gihugu ubu gisa nikiriko kiraronka agahengwe. Nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye ahejeje ugo rugendo rwo muri Turkiya, yaciye agendera igihugu ca Burkina Faso, igihugu kiri muri wa mugwi w'ibihugu bitatu bigize ishirahamwe bise AES, no kuvuga Alliance des États du Sahel mu mfunyafunyo y'igifaransa. Ico bari bagiye kuganira ahanini vyari bijanye n'imigenderanire y'iryo shirahamwe AES, hamwe rero n'ishirahamwe y'ubumwe bwa Afrika nkuko ariramutswa nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye. Ibyo bashimikiye ko cyane cyane niyo migenderanire nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi wavuga ati mu gihe ibihugu bifise ukuntu vyitunganije, ukuntu bitunganya ivy'intwaro vyazo, igihugu cyose no kubifata uko kiri, kuko nta gihugu kimeze nk'ikindi, kimwe cyose gifise akaranga n'akaranga mutima kaco. Ati rero umuti si kucigiza inyuma, umuti si wo kucima ijambo, ahubwo umuti ni uwo kucumviriza. Ati rero umuti ni uwo gushiraho ikiraro cohuza ico gihugu canke ivyo bihugu n'umuryango munini wa Afrika. Ati rero naco cari canzanye, narinje nk'uwoza gushiraho ico kiraro, mbere nkagicyubaka kikaguma, kugira ngo ubumwe bwa Afrika bugume ari ubumwe nyene nk'uko bivugwa. Aha akaba ariho tugarukirije kino kiganiro, naho ubutaha.